biriza wabonye ni yahe guhera ku rukino rwa Real Madrid na Arsenal guhoza ku rukino rwa Inter na Bayern gushika no ku rukino rw'ejo ni nkino muri rusange ubona ko wosigura amajamba ngahe zose hamwe ya urakoze bagitombora canke tukimenya ama ekipa zokina kimwe ca kane ca gishiri ca nyuma hari migwi wabona ko vyoroshe par rapport kandi niko vyagenze sirito nko kuri Barcelona na Dortmund byaraboneka ko Barcelona y'uyu mwaka iva mu bwizija mu bundi aho tuba tuvuze mu bibiri ya mugo tuji Bujumbura iva mu bwizija mwirohero ibandanye banzi isatira vi ibandanye isatira vi kabisa ni equipe nziza di jour au jour havamwe mukinyi barintroduce uwundi buri mukinyi ni mwiza hariya kwa Barcelona vuga ngo nta mahigwe namwe naha natangajwe na performance zitwa Fermin Lopez mu mwanya wa Olmo na Gavi azubwa kabiri shwa ya gatatu gakina kuri shwa ya gatatu turaza kubigaruka ni Barcelona nziza ubona ko buri mukinyi wese araza gakina kandi ukabona aravyitwaramwe neza turaza kuraba ico Hans Flick ari karakora kuri Dortmund yaribuze Nico mu defenseur wabo kuri Dortmund imaze gutandukana n'umumenyereza umugoroba nabonye umumenyereza wabo Niko Kovac yumiwe ntaco yarafise avuga gutsindwa bine ku busa ntabwo twatuzi ko vyobaye bine ku busa ku buryo ayo musore Serugwirasi ataza gushiramo kimwe ariko vyagaragara yuko Barcelona arimo superiorité numérique hagati yayo na Dortmund kuri Paris Saint-Germain na Aston Villa d'abord yo parcours Aston Villa yaheruka mu ryari nubwo ari equipe nziza muri championnat iri muri Big 4 yewe yagize na parcours nziza muri phase de poule yari mu munani ntabwo yari yakinye na match de barrage bivuga ngo buri muntu wese yararindiriye kuraba iza guhagarara gute imbere ya equipe ya Enrique yabaye metamorphose totalement equipe nziza no bavuga ngo iri muri nziza muri zitatu zisigayemo ubunyene tuvugana Paris Saint-Germain yasezereye Real Madrid Liverpool twese tuvuga ngo Liverpool no mukandida w'ibikombe bitatu no sezo ariko ubu ikabisigaye muri kimwe kwikubitiro yasezerewe ni equipe ya Paris Saint-Germain hanyuma dimanche yakurikiye niyo kasiye ikura ku gikombe bakina finale ya FA Cup ya Carabao Cup so kuri Real Madrid na Arsenal ni Real Madrid novuga ngo genda tinyi ibikoko buke sivyo muri mize viva ziriya ngona zaho zirabona muga ntizijyana barazicandaza jewe niyo wombwira ngo gendo yifotorezeko cyase shobora hako hari abantu baba baratimvye bagenda bakazifotorezako Real Madrid remeze nka ziriya ngona ubu Real Madrid yubu tuvugana uyitinye yiciri kuko Real Madrid ndi club ya mbere kwisi uyitinya nk'ingona nyene uyitinya nk'ingona cyane mugante ntumenye ko bayicandaza itakijyana irakanga nijyana nta nubwo kwa mukabiriho ntiyanakanga oya ntiyanakanga ariko equipe ubu yubahutse Real Madrid bokina cyane kuri tapi vert udatinye ko yitwa Real ukaza mu kibuga wibaza ati ni Real Zaragoza tugiye guhura mwokina buriya je bundi abantu bibagiye ko Madrid itsinze equipe ikomeye imwe yonyene muri ino season ni Atletico yonyene buriya za Mirasa zarayikubise Barca yikubita kabiri ejo Atletico yo bayitsinze muri championnat banganije kabiri muri championnat Mugabo ibatsinda ale bambe bayitsinda ale bibiri kuri kimwe ibatsinda retour kimwe baca bayikuriramwe mu penalty muga contre les grandes équipes Real Madrid no saison nimbi cyane yakubiswe na Liverpool kubitwa na Mirase kubitwa na za nzo ntiyitse Liverpool ntibahuye ntibahuye urumva contre les grandes équipes Real Madrid iyo yitwa ko yitwaye neza ikayitsinda rimwe naho nyene ni Atletico Madrid mu minota 90 Real Madrid rero ni equipe ni navyiza cyane abafana bayo bakwiye kuvyishimira ko aho bagwaye hari habariko barabahagaragaza
Buryo umuntu agwaye agahute akakambarira kw'impuzu we ntavyubona. Mugabe yo nko muri bisi muhuriyeyo gafyonda zumva komye nduru. Komye nduru nje rimwe na rimwe n'amaraso agatangwa kugaragara kuri yashati. Uriko uravyumva. Real Madrid rero biragaragara ko tuza kubiga turabigaruka ko nitwabironkera umwanya karakarizi. Kuri Bayern yatakaje nimero 3 wabo Alfonso, yatakaje Dayota Upamecano nubwo ari umubeshi burya arahahagarara. Igatakaza imbere yo gukina na Inter de Milan. Igatakaza uyu musore wabo yari gukinira bongereza mugaga hitana gukina mu Budagi uwo mwarabuseki Jamal Musiala. Jamal Musiala. Byaragaragaye yuko imbere ya Inter ahigeze ubu tuvugana Super. Kiya gitsindo Bayern yayitsinze ni ca gatatu mu campaign. Ni ca gatatu kabisa. Equipe ifite defense nkiyo. Equipe ihagaze neza muri championnat. Equipe imaze imyaka nk'itatu kuva batsindwa na Man City kuri finale. Ntabwo bigeze bahagarika ku investisa umwiza muri iriya championnat bamubonye akaryo nibo bamutwaye. Ni equipe nziza rero bari kumwe n'umumenyereza wabo Inzagi. Ni equipe nziza bigaragaza yuko Bayern ihuzagirika y'umukongomani. Stili namba bayitsindiye muhira wayo ibaze niyagenda hariya kwa niyagenda hariya nuko bimeze. Reka rero duhere kuri Paris Saint-Germain na Aston Villa, ariko duhere muri historique n'ama statistique yoba yaranze runo rukino. Paris Saint-Germain imaze gutsinda Aston Villa ku mugoroba wejo mbuyamba yabaye equipe itsinze equipe zine zose zo mu Bwongereza icarimwe zitatu, kuko muri no sezo yatsinze City, PSG iheruka gutsinda Liverpool, noneho yaraye itsinze nande na Aston Villa. Ngo ni rya kane ryonyene aho equipe zo mu Bwongereza equipe yo mu gihugu kanaka itsinze equipe zo mu Bwongereza zishika kuri zitatu muri sezo imwe muri competition muri competition imwe. Bayern niyo yaheruka kubikora muri 2003 2004 2003 na bambe 2013 na 2014 wa mwaka igitwara iyo umwaka igitwara. Iyindi yari yarigeze gukina n'imigwi yo mu Bwongereza ishika kuri 3 kayitsinda yose ni Real Madrid 2021 2022. Uribuka muri campaign bahereye kuri Chelsea cyane bakuramwo Liverpool. Babanje kuyitsindira iwayo 5 kuri 2 umengo Real Madrid baza gukuramwo na City 2022. Baza gukuramwo City kuri finale bakina na Liverpool. Oya finale wa mwaka bakinye none na Liverpool baca batsinda na Liverpool uri nibyo ahubwo batangure kuri finale bahereye kuri witwa finale basezereye Paris wa mwaka kaza amahano Donnarumma yihera amapasi ba Messi na ba Mbappe na ba Neymar. Yego quart de finale basezerera Chelsea yabakanze. Demi finale basezerera Man City. Abantu benshi batashe bavuye abantu benshi bari batashe ntiruka bya bitsindo bibiri byo muri bya force prolongation kuri kana ka Rodrigo finale batsinze igitsindo kimwe ku busa. Liverpool yabarushije match yose. Liverpool yabaze ariko Trent akora amahano niyo mpamvu ngira bagiye kumugura ni no kumushimira yabaye igikombe iyi match barayibuka Courtois yabaye mwiza cyane. No kuvuga rero Paris ibaye equipe yindi tsinze imigwi 3 yo mu Bwongereza muri campaign imwe cyane. Uretse Bayern yabikoze na Real Madrid yabikoze, ariko tubona yuko mbuyamba uwabikoze wese yatwaye igikombe. Wabikoze wese ico gi uwashoboye gukuramwo imigwi 3 bamwe washoboye gutsinda imigwi 3 yo mu Bwongereza muri campaign imwe byamushikanye ku gikombe, kuko muri ino myaka wibuka ko ari naho oya ino sezo erega si Bayern yatwaye Champions League. Yes 2013 2014 ninde yayitwaye? Ni Madrid yayitwaye. Ni Madrid yayitwaye. Nangize ngo ni 2012 2013 niho bagitwaye. Koko kenshi tuca dufatira kuri uwo mwaka ugira kabiri. Rero Aston Villa ija mu Bufaransa ikinye inkino zitandatu mu makompetisiyo yose idashoboye gutsinda urukino na rumwe. No kuvuga ntirigera itsindira mu Bufaransa urukino rumwe mu nkino zitandatu.
bakubiswe kane banganirizayo kabiri hanyuma rero iyindi statistique hano ikintu twovuga Paris Saint-Germain yatsinze Aston Villa ku kijanye n'ico guhana hano umupira bagiharuye muri pourcentage cabaye reisi ku bice 94 n'ibice bitanu cyo bita passing accuracy nukuvuga reisite yo guhana hano umupira babishize mu ma pourcentage hanyuma iyi ngo ni rokoro idasanzwe kuri bo muri Champions League ntabwo bigeze babikora Paris Saint-Germain gutanga ipasi zireisisa zishika babikarikiye begasanga biri ku rugero rwa 94 n'ibice bitanu ni passe reisi ni za pasi ziba donc iravuye wanje irageze kwa super half byoroshe iravuye kwa super half iragiye kwa mukwinte irashitseyo ibintu byuko ya hanyuma mugabo sibobonye bari bamaze kubikora babaye aba gatano babikoze uwanyuma yari yarabikoze yabikoze muri saison ya 2003-2004 equipe yanyuma yarigeze gukora statistique nziza nk'izo reka rero tuje muri lineup Donnarumma yari mu igori rya Paris Saint-Germain inyuma hariho Hakimi nk'ibisanzwe ku ruhande rw'iburyo Nuno Mendes yari ku ruhande rw'ibubamfu Belardo akana kakanyabreze kari mu mwanya w'umunyabreze mugenzi wabo ko yari suspend yitwa Marquinhos ari nawe kapitene wa equipe Pacho tumaze kumumenyera uriya mwirabure akina muri defense mugafata kote gauche gato João Neves Vitinha na Fabian Ruiz iyi ni mediane ntayegayezwa ya Paris Saint-Germain iri kirexela kabisa muri no saison nabo bari baje mu kibuga uko nyene mu gihe kuri attaque Desire yatanguye mu mwanya umenyerewe gucamwo Barcola hanyuma Varaskelia afata uruhande rw'ububamfu ari nawe yabaye mu dimaje urukino Ousmane Dembele yariko arataka mugiye ku ruhande rwa Aston Villa muri systeme ya bane babiri batatu umwe Lucas Digne yari muri defense Pau Torres akaba yari muri Lucas Digne yari ubamfu Matikash ku ruhande rw'iburyo Pau Torres na Konsa abarebari bane binyuma Yuri Tielemans namwe na Kamara bari babiri imbere inyuma bambe inyuma gatoya yabitwa Ramsey McGinn na Rogers mu gihe umusatizi umwe rudende yari Rashford rukino za kurangira mbuye ambara ibitsindo bitatu kuri kimwe aho umugwi watango gutsinda ari umugwi wa Aston Villa Rogers atsinze igitsindo no umugwi wa Paris Saint-Germain Desire akigombora ku munota wa 39 baja muri mitariki imwe ku kindi Luka canke Chicha Varaskelia atsinda ku munota wa 49 ariko baza gutsinda bwije cyane ku munota wa 92 biba bitatu kuri kimwe Paris Saint-Germain babona kwironkera intsinzi y'ibitsindo bitatu kuri kimwe imbere y'ukugenda hari ya Villa Park azoba ari mu ndwiza ku munsi wa kabiri mbuyamba ibyo rero nibyo byari bigize cyane statistique twinjira nk'ubusesanguzi hari gitangaza ko Paris Saint-Germain yatsinze Aston Villa nta gitangaza gihari igitangaza cari kuba iyo Aston Villa yari gutsindira urukino deja no kugurura igatsinda igitsindo ku kibuga Parc des Princes ni ibintu vyiza twari dutanguye kwibaza ngo Morgan Rogers ahaye avantage ya Aston Villa na Unai Emery agaturaba ingene Paris Saint-Germain iza kuvyitwaramwo ariko Paris Saint-Germain yahindutse ni Paris Saint-Germain nziza ni Paris Saint-Germain ubona irakina ibintu vyayo urabona ko hari mutushe nko ku bice 90% vy'umumenyereza wayo tugarutse kuri ingene abari nya mu kibuga uyu Unai Emery Unai Emery ayimini Luis Enrique akaduhere ko watsinze Luis Enrique uriko raraba ingene yari nya equipe yiwe nta mvuni irimo nta na suspension irimo defense irazwi ni Hakimi na Mendes na Pacho na kapitene wabo w'umupereziriye Marquinhos ariko Belardo uyu musore namye soma makuru mu miseze Belardo w'umugoshe muga ashobora gukinisha droite urabona niyo mpamvu ubona bamuhengekera hano agashobora kuza sino burya n'umugoshe
numugoshe ni nayo mpamvu ubona umufaransa yabuze umwanya ijana kwijana Hernandez urumva ntashobora kumenera kwa Nuno Mendes non plus Pacho ne yamono kuri Berardo ntabwo ashobora kubakinana umusore yaragiye ariko Lucas Berardo burya Real Madrid yaramurondeye muri Sao Paulo uvuze Lucas Hernandez cyambona ikintu rero kubura umwanya we muri Paris byahombeje equipe nationale byahombeje equipe nationale bafasha muri defense centrale kuko defense yo mu France ubu nta mugoshi ufise ije centrale nta mugoshi ufise n'abadroite ufise nabo nyene niyo droite ntiwoyize guhura nese defense ya Konate na Upamecano canke Saliba ubona umuzima nyene ko ari Saliba babiri nabo baza bafise ikibazo mugaburiya paraporo y'ukuntu tubona uburyo imigwi myinshi kinamwo presence yo mu gauche muri defense centrale iba ari nziza cyane ni navyo bigezweho ubu lo minimum naho baba bakinisha droite uwo muntu bahengekera ububafu abashobora kukinisha gauche Seritu Azizo Laurence za gauche aba nko muri Liverpool kapitene wabo Virgil van Dijk no mudroitier muga arazi ari à l'aise avec le ballon kubafu gwiwe so rero kuko impamvu bikenewe abantu banavyumve niwe muntu ashaka kuza gukavaringa iyo mu nimero 3 yaduze akaza akamufasha kudefanda mu gihe Nuno Mendes yaduze urabona William Pacho ko ashobora kuza gakina hagati mu kibuga ni Vitinha na Fabiani na Joao Neves ubundi wese azorindira umwanya muri attack Vasquez na Dembele baratangura Desire Doué agatangura canke hagatangura Barikora ariko giye kuraba aba basore batanguye imbere nabonye impamvu uziko nta numwe afise poste amwaba basora uretse nka Dembele na Dembele ntayafise umubona gauche ukamubona muri droite ukamubona nko mu numero 9 ukamubona nko mu numero 10 duganye umupira ariko na cyane sezina tangura ntitwamuziga ikindi gikonfirma ko ntabwo twamuziga ntitwamuziga kwazora birezora ahakenye iminsi myinshi nivyo kandi biri excella biri seza afise ibitsindo uyu mwaka afise ibitsindo byinshi cyane ni Dembele tutigeze tubona muri ratio y'ibitsindo ko ruri rugero uyu ni Dembele niyo botwara Champions League abo yobo mukandida mu ntuze ejo nari nteramiye hano turiko turabiganira ndababwira nti uyu Dembele muri ko murasuzugura muziko nk'ubu Real Madrid irasezerewe no kuvuga Mbappe ntarimwo aravuyeho La Liga itwawe nande na FC Barcelona Mbappe urumva nta nigigomba vuye atwaye na karorero mugabo hanyuma Barcelona igize malchance ikuwemwo na Inter de Milan muri demi final ngo barafinya nabaya mari nabamahirwe aragabana uyu Dembele agaca gutsindira muri demi final asinda Arsenal kuko barahurira na Arsenal akayikuriyamwe nkuko yagejeje Paringa tubona yuko kuboko kwiwe ari kunini cyane agatsinda nk'igitsindo gihesha igikombe Paris ubaza ko Champions League ya mbere ubaza ko tubatwara na Ballon d'Or na Ligue ari no mu Faransa kandi Ballon d'Or cyangwa n'abafaransa ico rero mugasi nkunda kukibona cyane kuko ari y'abafaransa bafise ijwi rimwe bafise amajwi abiri hari umwe atora nko journaliste bakura mu bindi bihugu ariko kandi hariho nijwi rimwe riva muri France Football nk'abategura ariko kandi ugiye kuraba je se nkunda kutemera cyane ko bya Ballon d'Or byo amategeko aramahigwe biguha ako gashaka kuza mw'ubu mwaka kuko amategeko arahinduka bivanye no bashaka kuyiha ariko azoba yabikoreye ubwa mbere azoba bimerita n'umukinyi mwiza pe tubivuze twe nk'abarundi tutari n'abafaransa azoba bimerita iyo nimwe mu nzira yo tuma nayitwara kuko muri 2025 sinibaza ko ari umuntu aranamyegeza muri statistique nubwo baraba nyene saison régulière muri rusange uko izobirangiza nivyo rero urumva rero nako ndavuga nti uri kuraraba ingene bakina sasa icambere ni ama equipe make ashaka kurivariza nabo muri mediane kuko Fabian Joao Neves na Vitinha ukacurenza ko naba bose kuva Raskeria yagendura bahana sabira umupira gendura bira hana sabira umupira Desire Doué kuko nka Desire Doué iki gitsindo yatsinze hari gitsindo yarahishije guhusha ari muri Kotego ari ruguru aho asanzwe aca
ahasa aho yari karaca eka nta hantu nje nabonye bariko baraca mugo haheze bagiye kuri corner aciye atsindira umupira uvuye muri gauche kandi kare yari akinisha amaguru yose ushaka kumenya ngo ari danger muri gauche canke muri droite cyo kimwe na Dembele cyo kimwe na Kvaratskhelia igitsindo yatsinze yari gomba yerimine yinjiramwo hagati mugaca arabihindura acadugana umupira yateye plafo kuburyo n'uyu mugarize wabonye ibikombe yazanye wabonye ibintu iterabwo yajazanye ibikombe yatwaranye na Argentine uyu Emi Martinez nawe nibaza ko Arsenal hari gihe ukora ikosa mu buzima ukavuga ngo uyu munyezamu kumurekura narakoze ikosa barakoze ikosa cyane kuko bamurekuye uyu mugabo performance ziwe zambe izi zose abantu babona yazigaragaje akuramwo Chelsea batsinda muri FA Cup abakuramwo City muri FA demi finale batsinda Chelsea muri finale batsinda Chelsea muri finale hari 2020 yari yavunitse Bent Leno yavunitse baca bahamahirwe uko katayindi shwa ihari abafasha muri champion mu match yarasigaranye abafasha no mu gutwara FA kabisa ari wayitwaye ubona ko hariho menace ziri kuri Arsenal ariko we akagerageza gusirima ariko se zitanguye ababwiye ati ntari bukomeze mu igori mu ndeke ngende bahitamwo gusubiza Leno mu igori barekuye ukugenda Lena caba mubi yo sezo yatsindishije Arsenal birangera bagiye kurondera Ramsdale kandi n'uyu baramutakaje bazana Ramsdale baratombora ntiyabakorora kuko we nabonye afise agahigo ko gukorora abantu Mbo ariko Arsenal byo uri kurabibabwira ubunyene ko batavyibuka kuko ntibanamubonye cyane muri Arsenal bahubwiye ati natwe turafise David Raye peu importe ariko numugarizie aruko bagerageje numugarizie nemeza ko na mesara kubwira ngo ubu dufise equilibre kuko kubera uno mugabo uwo mugabo mwijambo rimwe nta equipe ndimwe itokwifuza kumutunga sinzi equipe ari mu bagarizie batatu beza kwisoko sinzi equipe atoke nikimenya amenye ubushimwe bw'umunyegori mwiza mu myaka nk'itatu iheze canke 5 yes ni wafise bwinshi ni wafise ubushimwe bw'abagarizie beza ubona ko muri rusange nta kwatari yagerageje kugwana ariko Paris Saint-Germain avec les statistiques wavuze ikintu cyo gutinyuka muri match namye ndakubwira ngo hari gihe umuntu aba keneye match de référence kugira confiance igaruke Paris Saint-Germain yakinyamapuri Paris Saint-Germain yarigeze kuba ku mwanya wa 27 twese turavuga ngo karabaye Paris Saint-Germain unayeme I mean uyu mumenyereza yatwaye championnat na Champions League muri Barcelona 2015 baramwirukana Luis Enrique ariko Luis Enrique jensubira inyuma sanga Luis Enrique ni Espagne mwene wacu bana Espagne komeye yatwaye iki gikombe ca Euro giheruka yubatswe na Enrique niwe yubatswe na Enrique niwe cambere abantu ikintu bamwankira n'umuntu arinda n'umuntu ashobora gufata ingingo zikakayizemerera n'umuntu afise ukuntu yemera canka kizera ivyimviro vyiwe cyane niyo benshi bo batemeranya y'Abanyespanyol burya bose burya ba Pepe bose nico niyo benshi bo batemeranya nawe muga wewe aguma kuco yiyumvira oya kuba vyibuka neza niwe muntu yabwiye Degiatif désormais muri nationale we abantu batabibona niwe muntu yabwiye ati nzofuma nkinisha uyu mukasere wa Man City ari mu mvune yatwaye Ballon d'Or mu kwezi ni Rodri ariko Ramos wibyo waduhaye biramaze forget genda bazi gufatinga aja mu gikombe c'isi ikicakindi Argentina yatwara akinisha Rodri muri defense baravuga ngo ni gute utatwaye Ramos yari mwiza muri Paris Saint-Germain ariko aravuga ngo ndashaka kubaka avenir ya equipe nationale uyu rero La Fuente yinjiyemo yaje kudimisaruro y'uyu mugabo kandi benshi ntibigeze babibona benshi bagumije ijisho mukuraba gusa ngo reka tumutegere kuba hari abatatwaye turaba haza gugarukira bamwagiriza ko adatuma ko abakinyi ba Real Madrid ariko aravuga ati nabe scro ba Vasquez wo batuma ko wewe yabona batabimerita so ubwo rero uko bigenda kose n'umugabo ariko arubaka Paris Saint-Germain yahindutse Paris Saint-Germain muri championnat invaincu ntabwo iratsindwa Paris Saint-Germain iheruka gutwara Coupe de France Paris Saint-Germain still nubwo amahirwe kenshi akunda kugwa mu mazi
Paris Saint-Germain iri mu ma equipe atatu ahabwa amahirwe yo gutwara iki gikombe cyane yarabigaragaje burya bagiye kubikonfirma basezerera Liverpool twese twagize ubwoba basezerera Liverpool muginguvu za Paris zatangwe kugaragarira ku murongo bari bageze kushobora no kubakura muri Champions League uribuka muri zimwe bahuye na Man City ibatsinda 2-0 bava inyuma bayitsinda 4 guhera ku munota 68 kuko ndibuka hasigaye inkino zibiri iyo City yarimwo ariko harimwo na Stuttgart basabwa gutsinda match zibiri gusa baca batsinda City 4-2 yama bati iyi Paris Saint-Germain uretse ko itarana confirma kubandanya neza kumbe ngo hari ikintu yerekanye ariko basubira kuvuga ati Stuttgart ishobora kuyinaniza petete kuri City nimbi cyane ino sezo ariko kandi City banayakiriye muhira niyo mpamvu pete ati Stuttgart nayo reka turaye ivyo bayikorera bayisanze muhira bayikubita 5 bayikubita 5 babona kujabuka muri barrage cyane muri barrage buriya bakuyemwo muri barrage muri barrage Paris Saint-Germain bakinye no mu adversaire mu gataremereye ataremereye pe umuntu yasubira inyuma kabira bakuyemwo bene wabo bakureyemo Lille oya kandi yarakinye witiye bakuyemo Brest bakuyemwo Brest kubitsinda byinshi aggregating ibitsindo nka 9 bakuyemwo Brest baca babona rero kugwa mu minwe yande ya Liverpool abantu boti noneho bararangiye ni equipe noneho ubu ya develop ikintu cyo kuba realist ntabwo Paris Saint-Germain bisaba kuronka okaziyo zitanu ngo ariko nabonye nk'igitsinda ejo nabonye bahushije ibitsindo byinshi kuki burya bahuye n'umugaridi yakomeye bro uyu mugaridi nawe arakomeye ego cyane ico nico kubera ko buriya ariko ninga nababandi ubona niyo bahusha okaziyo ari yandi uvuga ngo uyu mu defenseur ntako atagize uyu muzamu ntako atagize bo bari bagerageje kuba realist bateye imipira 29 10 ija mu igori hinjira 3 urumva umunyegori nyema Emiliano no shwa komotera 3 ngo yinjire yose oya aho niyo bakire Emeka umutsinda 3 yakuyemwo ndwi birumvikana nabo bagiye bagwa ku banyegori bakomeye kuri no migwi yo mu Bwongereza kuko urabiboka akazi Alisson Becker yabahaye niyo equipe mbuyamba yatsindiwe muhira abantu bakomera amashiyo kurusha wabatsinze possession ya 76 iyo ni match bakina na Liverpool ejo bundi abantu bose bavuga bati yamara kurukino Paris Saint-Germain yerekanye yuko ivyutse neza ishobora gutsindira Liverpool wayo abantu batirengagije yuko hazoba ari hehe hazoba ari Anfield aho Liverpool yitwa ko itigire oya jiriya match nayirabanye n'inshuti zanje witwa Modric na Swaga ndanabaramutse arabwira ati murabona paraporo ya match mwakinye urukino rwa mbere Paris Saint-Germain rakinye muratsinda ako mwabaye chance ni bya bindi by'imigisha kandi bugimigisha ntabwo yama nk'ibitsindo by'aba defenseur baje mbonye equipe itsinda nka match zibiri ibitsinda ari by'aba defenseur ndakubwira ati zinsinzi zi equipe ntizizorama kuko namba mutsindirwa n'aba defenseur ntugire ngo bizokwamaho bivuga ngo Paris Saint-Germain n'ubundi style ahantu igoreye nije yabo bafise je igoye bafise abakinyi bari très technique bafise abakinyi bataro uziko nabonye prolongation ya Paris Saint-Germain na Liverpool ndavuga ngo aba none byagenze gute ko mbona batarushe cyo kimwe na ba Virgil nikimenya statistique zagaragaye nyuma yuko Liverpool ivuye muri rujya rukino match ya Newcastle bagaragaje uburuhe bumwe budasanzwe mugabo bakubwira ngo ico Luis Enrique yubatse muri no equipe ncacane gihere muri mediane ubwa mbere bwo reisite yiwe ni imwe yugusezera ikintu citwa ubustare muri Paris yari Kylian Mbappe amaze kugenda yubaka equipe y'abantu bumva ko bafise inyota yugukina gusenyera ku mugozi umwe ariko kandi no kuyobogwa n'ivyumviro byo mumenyerera bose bashaka kwizera kuba beza bumvirije umumenyereza niwe agomba kuba umusitari muri equipe niwe agomba ategezwa erega ntanaguciriyemwo niwe muntu yashwanye na Messi bapfuye iki aramubwira ati ntabwo ari gutsinda wenyine hano
2015 batwirije Champions League burya bari bashwanye muri saison nuko bitagiye habona kuko burya iyo equipe iri muri forme ntabwo utuntu tuvugwa muri equipe tuja habona mugara mubwira ngo ntabwo ari wowe utsinda hano gusa n'abaswareze bagomba gutsinda n'abanemari bagomba gutsinda nikimenyamenya iriya saison namba tari ikurikira hari ahantu yabaye Pichichi Suarez ariko ntabwo bishoboka ntabwo kenshi tumenyereye ekipe yose yagomba kugwanira kuri Messi ekipe yose Cristiano arimwe yagomba kugwana kuri Cristiano baravuga ngo ntabwo ari wowe kamere hano wenyine ngomba gutsinda hariho nabemera yuko na Neymar ijya Ballon d'Or yarayikuye par rapport ya Messi yaranayikuye nuko rero ni Luis Enrique ubona ko yubatse ekipe nziza ariko ndagomba kunganirira kumukinyi twa Varaskelia bamuzanye mu kwa mbere ariko akazari karatanga muri Paris Saint-Germain ukuntu yashize adaptation yiwe iri rapide kuri ruriya gwego uyu mukinyi turavuga Paris Saint-Germain nziza mu bice bitandukanye ariko uyu nawe hari ico yazanye mboya uyu hari ico yazanye bravo kuri kandi bari bakeneye kuri Enrique cyambere jewe bakimugura ahantu ubonera ko Paris Saint-Germain turetse n'uyu Desire Doué nawe narinzi jewe Doué bamukuye muri Rennes ariko bakubwira ngo burya ngo Paris Saint-Germain yongeye kurongana Neymar noneho Neymar bo bazanye atari washitse hari uwo bazanye hari uwo barondeye mugati ari we yaje muri Paris Saint-Germain Desire Doué atari wabasesaguje Desire Doué uravye ukuntu akina biratangaje ingene iryo jisho ryari kuri Paris Saint-Germain uwo menga no mukinyara kuwe kugwanirwa n'abakinyi benshi n'imigwi myinshi Varaskelia yawe mukinyi muri Napoli beme buryo urinze ubona mukinyaguzwe 70 million avuye mu kwa mbere noneho mu kwa mbere isoko yo mu kwa mbere mukinyaguzwe miliyoni 70 shaka usubire n'inyuma urabe ingene bo bemeye kurekura Manuel Ugarte bagatanga 70 million kuri akakana Joao Neves kavuye muri Benfica bro hari ikintu cyahindutse muri Paris Saint-Germain se gupfa kugura kugura bagura abantu baje muri projet ya equipe Varaskelia imyaka 24 umuntu avuye muri Asia umuntu wo muri Georgie igihugu ciye mpojeje muri Euro iheruka franchement Nitala iri exceptionnel Nitala numukinyi mwiza je akiza naravuga ngo aje gukina he kuko uruhande akinako hari Barcola hari Desire Doué canke agaca Dembele kuko Dembele warace buryo agaca ni bubafu ariko ndavuga ngo araje kumukinisha hehe aziyempoza koma canke agomba yice Tala ya Barcola nawe nuko tutamugaruze ko ariko nawe umukuva muri Rio abantu benshi ntibabona ko ari umukinyi w'igitangaza ariko umukinyaraje ari yampoje kuko ikintu novuga ngo ni gitangaza ni adaptation yamworoheye sino yari meilleur joueur wa Napoli yari meilleur joueur wa Napoli yadandajwe De Laurentiis amudandaje miliyoni 70 ibyo akina muri equipe nationale ibyo akina muri Napoli abibandanirije muri Paris Saint-Germain noneho aje muri equipe noneho novuga ngo paratiri ko hariho ijambo baganiriye n'uyu mumenyereza ati ngwino hano ndashaka ko dukinuku ndashaka umukinyi muri iminsi namba uri kurabira aba super half abantu babibone ntabwo umumenyereza ntabwo abamenyereza biki gihe bakigura umukinyi akina post imwe ntabwo bakigura umukinyi akina post imwe ariko Luis Enrique kuri no muhungu byari bitangaje cyane yamuzanye azi ko azoca ku mwanya wa Barcola ibubafu reka tubanze dufate nkiri ya poste iyi yasanzwe akina no muri numero 11 aca iruhande rw'ibubafu winga nyene y'ibubamfu yego yaje deja hariya asanzwe hafise Desire Doué nande na Barcola naturellement buri yabagiye buri yabungo nabahari mu ntango ya championnat uravyibuka yuko Asensio yariyo yarari burya hakina Barcola na Dembele na Asensio na kandi nirakinjiramwo kuko Desire Doué burya bamwintroduije nko mu mezi abiraheze donke kutangura mu kibuga ahanini yatangura match jewe ndiko ndaraba nk'aba batatu batanguye kwa Paris Saint-Germain nsanga Dembele deja naturellement ari wahariye Desire Doué yari karaca urabizi kwa iburyo
inde Desire Doué no wiburyo Desire Doué araca iburyo oya abase ko bashobora Dembele nayo kuvuga Dembele no Dembele nta poste nimwe adakina hariya oya mvuga naturellement ahakina keshi canke Donatille umwanya wiwe aho twamubonye kwa Bayern Dominique bambe kwa Dortmund aho twamubonye ari muri Paris Saint-Germain ni bubamfu donc ariko akinisha amaguru yose mugabo n'umuduru wa sawa mugabo aca hariya iburyo yego ariko donc nka equipe yose yo mugura kenshi bamuguriye muri ataka excentré gauche ni nkako kwa ba Liberi yabara muduru wa agacibu bafu umvere ico ndiko ndakwereka ubuhinga bwa Luis Enrique aza kudekuvra ko Barcola canke Desire Doué bashobora kuja hariya kwa Dembele nawe akaza kuba point rikashe sinzi namba ubona point ya Firmino kuko point ya Firmino kiva muri Hoffenheim yari mu numero 10 buryo nico kibwe n'ubu Jesse nemeranya na Arsenal ngene ihora ikinisha numero 9 nka uyu musore w'umudagi Kai Havertz akiva muri Bayer Leverkusen burya yari umunimero yari mu 9 edmi sinzi iyo umuntu avuze mu 9 edmi abantu baca babona profil y'umunimero 9 ari mu mugongo w'uwundi donc hari ama equipe yataka numero 9 ari ngaha ariko hariho n'uwundi muntu ari mu mugongo wiwe niko yakina kujya Inter ishobora kwa Societe Ram na Lautaro Martinez canke kera Lautaro na Lukaku no muri Manchester barabikina ruri mu mugongo wa Berbatov canke Van Persie uriko urumva rero Dembele akaza ari karakora pour le moment icambere ya equipe ahantu cangira abantu ifise aba equipe baba extra libre benshi donc ifise abakinyi bakina free roll benshi mu kibuga hanyuma mugo bakabikora muri discipline kuko akenshi burya inconvenient iri mu kugira abakinyi bakina free roll benshi mu kibuga benshi baratibibanze mugoyo namba Dembele avuye ibubafu directement Desire Doué nawe asubiye mu kibanza ciwe namba Kvaratskhelia agarutse gusabira imipira mu ntuzeye hari umwe muri ba Joao Neves nabo bavanshije imbere kugira ngo baje kugira iyo couverture nta poste nimwe iri butakaze canke ngo baze gutangamo umupira ngo habura uwure ekipera pour dire iyi equipe biragoye kuvuga ngo ndategura Dembele aca kuri nefu aca hindura jibubafu muri match ndaza gutegura Desire Doué aza guca iburyo kuko kuri kugusetinga match nivyo bagize muga Desire Doué reka kugwira kwice reka caca aguca ibubafu ariko urumva ko araga igikoko kidasanzwe umumenyereza kudekuvira ico kintu iriya Paris Saint-Germain ni igikoko cyane tugenda rero Aston Villa hari amahirwe gisigaranye kuva ari mu Faransa mu Bwongereza barafise mu Bwongereza barayitsindira kandi Paris ratsindiye Aston Villa hari Paris maze gihe nayo yirondeza muri Ligue des Champions bishobora kuba ari wo mwaka wayo ishobora kuba ari wo mwaka wa bagize igihe baraguze abastare baraguze ba Messi baraguze ba Neymar baraguze ba Ramos ntabwo byakunze ariko pour le moment equipe ishobora kwitambika imbere ya Paris Saint-Germain ndabona n'amaraso azova ikandi yo ntabwo ndayibona muri profile ya Aston Villa suko nga ya Aston Villa no kumugoroba hari ahantu ubona yacishamo ikataka kuko uravye nk'igitsindo Rogers yatsinze umusore baguze mu deuxième division kwa Michael Carrick Middlesbrough uyu Rogers uravye transition n'umupira watakajwe n'uyu musore Nuno Mendes atakaza umupira directement Magine niwe umupapuye Magine acomekera umupira Rashford yakinye one touch acomekera umupira uyu mukongomani w'umubirigi Tielemans nawe atanga umupira hano kuri point de penalty umusore atsinda igitsindo ciza pe kuvyukuri hari ahantu ubona ko bakina hari umutushe nayo y'umumenyereza afite experience mu mashampiyona y'Iburaya nubwo ari Europa League par rapport ya Champions League yagiye muri Arsenal ntivyakunda ariko par rapport n'ivyahaye Sevilla n'ivyo ari karaha Aston Villa none ubu tuvuga ngo ni equipe ishobora kuja muri Big Four sivyo franchement ni kintu cyo kuvuga ngo
ni equipe nziza ariko nta mahirwe ndayaha imbere ya Paris Saint-Germain no mu rukino rwa kabiri ibice vya Paris byo kwikarifiye ushobora kubivuga nka 70%. 70% kuko Paris ifise souvenir nziza mu Bwongereza ahirukaye niho yasezera Liverpool niho warabikoze ubikorera Liverpool yes ni igiki cyo kubuza kubikorera kuri Aston Villa yo yavuye hari imaze kujya ibitsindo bitatu niyo rero yari match ya Aston Villa yari yatembere hari ya kwa Paris mbonye umuntu yabajeje ikintu kuri YouTube reka ndakikubaza ngo none mubona Mbappe atihenze kuva muri Paris munyishurire Paris ntihenze Mbappe ntihenze kuva muri Paris Saint-Germain icambere ikintu cambere mu buzima bw'umuntu ni liberty iyo wumvise utacisanga kuba ahantu nkuko yavuze ngo numva nduhutse kubona mvuye hano hantu aho hantu wiruhutsa kuhava ntabwo wawihenze hanyuma umuntu ashobora guhomba umuvye mu kibuga ariko kuri kote y'amafaranga Mbappe banke iranihiriye account yiwe iranihiriye hanyuma no na projet ya Paris Saint-Germain tubona yatoye umurongo par rapport n'ivyo Real Madrid irimo ariko still ugukina muri Real Madrid ntiwobiguza gukina muri Paris Saint-Germain ahubwo gusa je novuga ngo Paris Saint-Germain niyo yungutse kurekura Paris jembo na byarungutse bose barungutse jembo na byabayiganyaganya ubwa mbere bwobwo Paris Saint-Germain turiko turabona sinzi ko twoyibonye uko igifise Mbappe na Neymar na Messi reka tukombe dufate Mbappe uko bari bamufise mu mwaka uheze iyi siyo Paris twabona kuvamwa kwa Mbappe vyatumye equipe yose ikina nka equipe cyane bimwe twavuga by'ugukinira ku vyiyumviro vy'iki vy'umumenyereza gusumba uko abakinyi bakorera mugenzi wabo iyo gifise umustari habicuvuze cyo kuvuga ngo turarondera resultats za equipe ariko turubakira no kuri naka kugira ngo azoronke trophy individuel wubaka ibintu bibiri kandi uvyubaka equipe imwe wubaka equipe imwe ifise uko itegezwa gukina ibikinira umuntu umwe mugiye utamufise wubaka equipe muri rusange nico Real Madrid yungutse imaze gutakaza Cristiano Ronaldo igasikara na Benzema yarasigara umufistare muri Real Madrid muga naco vyari bimutwaye kuja gukinana n'abajya bana ariko acasanga niwe vyunguye cyane burya na kare niwe yaramukorera hanyuma abantu bakahora baduta kuri karite za Benzema no ku bustare bwa Benzema no ku buhangange bwiwe ariko mu nyuma abantu bamenye ngo final ma Benzema aratsindega kare bari bazi kwazi gupasa gusa tazi gutsinda bari bazi kwazi gupasa kuko ari kuri consigne za club zo kuvuga ngo twebwe ntabwo muri Real Madrid dushaka gutwara ibikombe gusa ariko turakeneye n'abakandida bigikombe bo muri Ballon d'Or mwico gihe rero hariho umuntu dushira imbere niyo mpamvu ubona hariho umukinyi ashobora kuvuga ngo ndagwana nje muri Real Madrid kuko ndazi ko nzotwara Champions League kandi izina ryanje riri imbere muri vestiaire riri imbere yuko ari jewe bakorera ganya rero yande ya Mbappe ni yahe deja ni equipe yakunze kuva mu kana bwiwe Real Madrid ni Real Madrid niyo equipe y'indoto ziwe niyo equipe yamyakunda cyane ikigira kabiri vy'ukuri burya Madrid ubu uretse iyi season reka ko turaba ngo kubera ngo ashitse hariya Madrid ikaba iriko igira saison mbi gushika ubu naho nyawo uyikonfirma ko ari mbi kugira cari ku bikombe byose iracari muri finale ya ntuzenya ya Copa del Rey iracizeye peut-être remontada kuri Arsenal nubwo bigoye bifise amahigwe vraiment yagabanutse ari naho abantu bahera mu kuvuga ngo Real Madrid ifise saison mbi uno mwaka ariko kandi iracari no kuri La Liga yumaze kuba ubafise ko amanota ni si menshi cyane harimwo n'urukino ruzobahuza rero ariko rero Madrid ishobora kuba ifise ikibazo mugamba pe barabonye ko ari umuntu yaje kubafasha cyane burya rero muri rusangi uvuze yuko Madrid ihora hafi ya Champions League kurusha Paris Saint-Germain nta uba yihenze yego Madrid yamiri hafi ya Champions League kurusha gusumba izindi equipe zose kurusha izindi equipe zose rero Mbappe nk'umukinyi yatwaye byose sauf Champions League jembo na vyariganya kwigira kwande kwa Real Madrid ko yoyibura no mwaka aho yipfuje kuva kera nubwo yoyibura no mwaka muga kubice 80% kwijana
imyaka azomara hari afise amahirwe yuko uzogirana uzotwara Champions yuko uzoyitwara rero je numva yuko vyariganyaganya ntuce ufatira kuri uyu muntu yabajije ntaca afatira kuri ntuze mbo oya je naje ngishino mwani nkiyo yarungutse kwigiraho yashaka kuko naho uyu mwaka bitaba bigeze neza muri Champions League natagihombe na kimwe yotwara araruhutse kuko paraporo na interview yatanze biragaragara ko hari ahantu yarahabaye nabi hanyuma na Paris Saint-Germain yararuhutse uwo muzigo witwa Mbappe wo kuvuga ngo reka uyu muntu ahora utugora buri gihe reka twikizanye nawe twubake bishasha reka tumwikize twubake bishasha